amati ndava muri Congo ngenda Juba South Sudan. Ya Juba South Sudan no natanguriye kwimvira yuko no tangura kuririmba. Ya niho natanguye no gusohora indirimbo bayita wakicenga mu rurimi rw'ikinyankore. Ndiko ndagerageza kuraba stati yawe ku munsi wahigeje urashobora gupostinga ifoto uri kumwe na Chameleone. Ndagomba kumenya mwahuye gute na Chameleone? Hariho show yari ahantu bita Ruwero. Iyo show Chameleone yariko na Jeno narindi. Arumva rero ahantu Chameleone yari ahantu muri etage, show yari hasi. Ndi kuri micro haro freestyle nakubise. Rero yari hejuru ariko aranyumva ndiko na performinga. Hanyuma umwanya ugeze kuza kuri stage acavuga ati iyo uri mu Buganda urumva indirimbo z'abarundi ziko ziravuga. Ndanezererwa nkavuga ati kweri imyaka navuye mu Burundi. Umuziki w'Uburundi naho naranumva mu bice n'ibindi. Hako kuri uyu mwanya aho ciye kumva yuko arakubita salamareko abari fresh. Ati rovuga ko nibisanzwe hari iravuga neza. Ziravuga nazo. Ikirundi. Hizuka kabiri muri East Africa avuye Igiswahili. Ati gute wava bibaza ngo ndiko ndakubera. Niyo mpamvu na urumva. Icambere na mbere umurundi yera ko aravuga umunyarwanda aramwumva. Umurundi yakora avuga umunyamurenga aramwumva. Umurundi yakora avuga umuhara mwumva. Umurundi yakora avuga umunyankora aramwumva abajya abanyankore muri Uganda bitwa bararo. Urumva. Abo ubwo n'ubwoko bungahe butanu. Umurundi yakora avuga hari ubundi bwoko buri mu Uganda bitabafumbira n'abakiga. Bose baba bari ko barakumva urumva n'ubwoko inda. None yumva ubwoko inda buri mu bihugu bitandukanye hari buri tulipanda tukashuka tukababaika tukakosa tukatafuta tukapata se ai mama makungura we kinyeni makungura se kikasera tukungure lemse bobula mu bwanse bukaluvye muko katono ketufunye tugabane muko. Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana, niwaambie kama nawapenda sana everybody. My name is MC Goragoza, umutarambika kuva muri Kings Family Burundi. Nkuko nabimenyereye nkuko namanda bazana mu kibanza kimeze neza muri MJ behind camera mwitwe Joba. Rukundo rw'abantu ni watuma ano mashisho ano majwi ashikako ameze neza. Imbere ya turi kumwe n'umutumira dasanzwe kuva mu Buganda. Je no mwitwa Muganda kandi akaba n'umurundi yavukiye mu Burundi bwacu. Mugabo yakoreye umuziki we cyane mu gihugu cya Uganda mwitwe Fimbo. Turaza kumva byinshi kuri Fimbo, turaza kumva amazina nyakuri ya Fimbo. Reka twakire cyane. Murakoze. Ujya mu Kiganda bakwakiriye bavuga gute? Tusanye sokura ba. Ugaca umva nkuko ushavuga ati ni sawa. Ndashaka kucinda kwishura nkuko nyene waruvutse. Urumva ucuvuga bavuze ati tusanye sokura basebo. Nawe ucuvuga nti nango basanga. Nago basanga. Nange obasanga. Meze neza. Aho ni sawa kabisa. Umeze neza mugabo? Ego ndashima kabisa. Amafresheni ni menshi. Kirima yo mu Buganda iraguhindura cyane. Nibisanzwe. Kirima Africa yose ni imwe brother. Hari ko dukurikirana kuri Kings Family Burundi, twongeye kandi tunabashimira cyane ko tarafunda subscribe rashaka kudufunda subscribe agakengera kugira ibiganiro muze murabibona ku mwanya. Fimbo Elia kaze mu bwami bwa Kings Family Burundi. Bana asante sana kabisa. Nagomba kumenya ko dukurikirana bagomba bifuza kumenya Fimbo ninde, yitwa gute, amazina y'abavyeyi bamwise Fimbo cyanye Fimbo niryaje kwiyita nyine kubera akazi k'umuziki? Mu bisanzwe amazina y'abavyeyi ni Bizoza Tony. Ndeni Fimbo Area ni izina rya business. Music ndo muririmbi ndirimbira mu gihugu cya Uganda. Kandi nkaba ndo Murundi. Ukabura umurundi. Harabifuza kumenya ati mbega utaraja mu Buganda hano mu Burundi wakora iki? Naraja mu Buganda ngaha mu Burundi nari nkiri muto cyane, nakazi nabwongire nari umwana muto cyane, nafite imyaka 14. Niho ri bwavuga ati sinoririmba. Nari nkiri kwishure. Ariko kuririmbaho byari mu maraso. Yari yo tara yanje. Byaje gutegugira ushobore kuririmba kugira wiyumve ko kwinjira mu gisata cha music. Ebyo byatanguye tukiri ku ishure kera
twikora ibyo bita amateatre. Natanguye amateatre, twagenda mu zabukeye, twagenda eteje mutumba, twagenda mu za Risenya mibu iyo mu Kizuka. Tugiye gukora amateatre. Aho niho byatanguriye nimva ko no bandanya gukora umuziki. Umugabo wawe utangura ukiri ngaha mu Burundi ntwari bwaje mu Buganda. Nkiri mu Burundi ntabwo nabonda utangura ko nari ravyumvamo. Hanyuma rero maze gutembera so ubona bitanguriye muri Uganda honyene. Naragiye mu bihugu byinshi nyene biri ngaha hafi yacu muri Afrika. Naragiye muri Kongo ahubwo niho natanguriye. Nagiye za Kongo Uvira, Kamanyora. Muri Kongo naho nyene wakora umuziki. Muri Kongo gusa tugiye nyene muri haso na urabizi kurondera ubuzima. Hama ndava muri Kongo ngenda Juba, South Sudan. Juba South Sudan no natanguriye kwimvira ko no tangura kuririmba. Niho natanguye no gusohora indirimbo bahita wakicenga ururimi rw'ikinyankore. Hari abakoresha ikinyankore. Uganda bakoresha ikinyankore ariko nari muri Juba bakoresha icyarabu. Ariko nabisa abatipe bajama banje nyene bo muri Uganda bavuga ikinyankore. Narakunda ururimi rwabo sana. Umva wacuririmba mu Kiganda. Narimba mu kinyankore nkacashanga n'igiswahili. Nabwo gusa yari chorus yavuga sheri wachicenga be wachichenga. Iyo ni chorus amacha twinjare. Kama wanipenda basi ni bora twende kwa wazazi nikutambulishe shami. Kweli penzi mitikasi ni favor twende home mama akufunze zako kazi. Najua mama mtu wa dini kogopa Mungu ye mulokole. Ndio maana kavumilia baba kijijini acha nikwambie. Sifa zende zipotee. Kama wabishauri za mjomba mbawa kulote. Ndoto zangu everyday tufanye uvumbuzi wa kubali kama Stanley sheri wachichenga yumva byagenda nkuko nyene. Nikiye kintu yakugururiye iyo ndirimbo? Iyo ndirimbo ntabwo yagiye cyane kuko sinabwo menye iby'imbuga n'ibindi hari kera hari muri 2016. Ucurava muri Sudan. Ucugenda muri Uganda rero. Muri Uganda niho umuziki wawe utanguriye. Muri Uganda umuziki bakwakiye gute muri Uganda kukubona uri umurundi ni wari uvuye mu Burundi wari uvuye mu kindi gihugu ca Sudan ariko korokera mu Buganda bakwakiriye gute abandi baririmbye wari usanzwe ufise izindi ndirimbo nk'iyo ndirimbo wakubitiye muri Sudan wari usanzwe uyifise bakwakiriye gute? Urumva ntivyari vyahatari kuko ntibari bwo bamenyere neza mugabo ndagiye ndakora buhoro gushika naho batangura kuba bamenya kandi cyane ntangura no kuririmba ikiganda kuko ikiganda kiroroshe kuyiga ni ikiganda kirafi ni kirundi cyane. Umva y'ikiganda uri kora kivuga umva kumenga ni kirundi. Ikiganda uri kora kivuga nka jewe kuri umwanya kiganda ndashaka kivuga nk'ikirundi. Kuko kuva ico gihe nacishizemo cyane uko nashaka ko no kiririmbamo nacenda gikunda kandi cyenda cishiramo nacize ndakimenya. Kubera nyine wari mu buga bavuga ati umuntu iyo abaho hantu nyene amenya kwitwara nkaho hantu nyene. Ego warashitse hariya warutwawe n'ibyo gukora umuziki canke warugiye nyene guhasoringa nyene nkuko vyama? Nangiye kwasoringa mugabo n'umuziki nawo mvuga ko nimva ko ndawushaka kweri ko no bandanya. Hanyuma apart from kuririmba ndo mu dreadlock master. Ndasuka dreads. Niko kazi kanje nkora tuvuye mu byo kuri by'umuziki. Niho nkura agafaranga gakora umuziki. Ariko ngomba kumenya mu Buganda ni imyaka ingahe uri mu Buganda? Ni myinshi cyane bro. Ni myinshi cyane kabisa. Dusangize aka history ko mu Buganda uri mu Buganda uno musiri mu Burundi dusangize aga story ko mu Buganda. Aga story ko mu Buganda Uganda ari fresh sana. Kandi Uganda kabisa imyaka yose imaze no kuri nta muntu yigeze mpura nabambwira ngo namuhiki indangamuntu ngo namuhiki oya. Uganda ni igihugu cy'amahoro kabisa ni igihugu cyiza. Kandi no kuri nta ubaguzi bafise. Iyo uvuze ko ata ubaguzi bafise ushatse kuvuga iki? Nta gutoranya. Umva
ngira ni nko kuvangura ndibatse nta vangura nta vangura bafise bumva Uganda buri muntu wese ari busy n'ivyiwe ari busy n'akazi kiwe warakoze indirimbo ariko nagomba ndakubaza hari aba producer benshi muri Uganda nabahe ba producer bona bakoroye gukorana nabo canke nize challenge wahuye nazo igihe wari kurakora umuziki muri Uganda yo urumva icyambere na mbere aba producer muri Uganda aba producer ni benshi kandi barakubita mugabo hari aba producer bariho mu kuzana abana bashasha barimvyi bashasha mugakorana nawe murashobora kugirana amasezerano hanyuma mugakorana nawe mukavugana ati je shaka dukora indirimbo zitanu ukaziriha hanyuma akagukorera ibintu kweri kabisa wumva yuko biri fresh hanyuma aheje kubigukorera muri zo ndimbo arashobora kuva mu imwe igakubita hit rero ba producer ntibakunze kubakora n'abarimvyi bazwi afite amazina bashaka abariko baraza ariwo bita Trumpets Booming wa Samon arundi bamwita International Challenger akaba nundi bamwita Secret abo nibo baririmvyi nibo ba producer muri Uganda bazana abakiri bashasha kandi bana bakabikubita kabisa urafise indirimbo nyinshi cyane kandi indirimbo ziwawe zosigiye kuzumviriza ziri mu Kiganda hariyo wise Kiss Me hariyo wise Makungura kubera iki washimye kwitwa indirimbo zawe Makungura kandi kubera iki mu ndirimbo zawe atakirundi wigeze ucangamo urumva kuba atakirundi nacanze mo vraiment nuko urantari iyo ndi muri Uganda iyo ndi muri Uganda ngira manze ndayuko nanje ngiye muri league niyo mpamvu nita Fimbo kuri YouTube ni Fimbo area ariko mu ndirimbo zanje kenshi uzumva ijambo ta Fimbo mu league kitegeza nti naje ndi muri league nko kubona ubwongereza ayo Premier League urumva akaba zi Tottenham akaba zi Chelsea nibindi nanje rero ndi muri league y'umuziki wa Uganda ndabiko nanje no ba top muri Uganda amaze kuba top mu Burundi ni wacu bizonyorohera afashe muri Uganda kuko ikirundi ndakizi kandi ndakivuga kandi indirimbo bise nyinshi ziri mu kirundi ugana amaje kuzibika kugira ndabe yuko no manza nkafata hari urazi ko imigere biri datereka nagomba zo ducishije ko freestyle y'indirimbo Makungura tulipanda tukashuka tukababaika tukakosa tukatafuta tukapata se ai mama Makungura we kinyeni Makungura se kikasera tukungure lemse bubula mu bwanse bukaluvye muko katono ketufunye tugabane muko ka economy mbutaiti muko buba moyo gwanga mutu yambeko tubakubezi hiti zibasareko enofe kutoba sikufa mukama yagaba zikatujagura nyumba tujagura baddest tune ni ariko yo tulitafuta tulipanda tukashuka tukababaika tukachoka tukatafuta tukapata se ai mama Makungura umva twararondeye twaraduze turamanuka turarondera turachoka turarungira turagwana turaronka kirere no mwanya wiyimbura Amakungura bisigurimbura mu Kiganda wimbuye bavyitwa Makungura okwimbura bita kukungura Amakungura ni yimbura ariko tugarutse inyuma gatoya hari indirimbo washoboye kuririmba uriko rahagiza Uganda nayo byaje gute inspiration yaje gute kwiyumvira kuririmbira igihugu sici wawe urakibayemo sici wawe ni hay target wari ufise by the way fise umujama wanje ndirimba nasi nabibunda muvuga bita faster ujya mu muhungure faster niwe yazanye ID yarambye ati bro uzi ni nkuru no matter what uri umurundi genda umuganda kandi uririmbira muri Uganda kandi nta mahera ya priva baho yose abamane urumva nitwakora nk'igoma cyo Uganda kakubita azoduriha baduha amahera umuntu yikorera umuziki biri fresh niyo mpamvu rero generally a part business urumva sinari kubyo vuga ngo ndirimbye muri Uganda ngo ndimbye kuri Uganda uko ndi umurundi je nafise target yuko ishobora kubita hit nkaronka amahera
target yanje y'amarara. Uri kuragerageza kuraba mu gihugu ca Uganda nikiye kintu buba barusha umuziki w'u Burundi canke nikiye kintu umuziki w'u Burundi twoba turusha umuziki wo mu Buganda? Urumva je cyo mbona umuziki wa Uganda afise production. Production kweli, sound refresh. N'Uburundi ari abatipe nka Yuerino, Banuwe, ni beshi abandi no ntazi mugabo izo nkunda kumva zivuga sana nizo mu matwi yanje. Hanyuma iki naco cyo mu Burundi bafise promotion bro. Bafise promotion. Respect kabisa aba promoter mu Burundi no kuri ahubwo muhabwa icyubahiro byatari. Iyo uvuze yuko urubise promotion kandi burakunda ibintu byabo. Iyo uvuze ko Burundi bufise promotion bivuga yuko ko mu Buganda ta promotion bahabwa abaririmbyi. Urumva promotion muri Uganda ni ya downtown. Sinzi mvuze downtown ngira byumva. Iyo ngaha nyene downtown ni wa muziki ugira hasi utayikora cya ku rubuga. Ugasanga buri hamwe umuziki uravuga mbwa ku rubuga utari kuremeza views. Abyumva. Ariko ngaha je ndatangara no ngaha mu Burundi. Umuntu akora indirimbo ugasanga kuri views nk'imiliyoni nka 5 miliyoni 6. Kandi iyo ngoma iragenda mugabo igiye hariya mu Uganda n'indimbo nk'izo mu Burundi numva ariko mwenda zumva. Mugabo hari umupetu winje ku rubuga rw'usanga views zirenze. Rero ndimvira aba promoting umuziki bite kuko hariya muri Uganda urashobora usanga igoma cyarakubise kikajabuka kinjira za Kenya kinjira za Tanzania kikamanuka no mu Burundi cyane cyane nk'ibigoma by'abaka miliyoni cyane ibigoma hari umutipa mwita Alien Skin. Hariho n'uwundi ari abakobwa basigaye basara witwa Omega 256 siziko muzi. Ingoma zabo ugasanga iri kuri 1M miliyoni views. Ukaca usanga irutwa niya Satubi. Iri nko ku miliyoni nka 4. Kimvira ati none promotion bayikora gute? Ugasanga cyegoma cya Omega cyarajabutse cyarataye imbere mugabo views ugasanga ni. Mugabo mu Burundi ingoma isohotse imisi 2 imisi 3 nakwije miliyoni. Amva ariyo promotion irakaze bro. Promotion irakaze kabisa. Nanje sinzi ukuntu babigira vraiment byarantangaje cyane. Gusa nizere yuko hiyo ohakujya mu Buganda. Iyo uri mu Buganda urumva indirimbo z'abarundi ziko ziravuga. Nikiye kintu wumva mu mutima wawe iyo wumvise nk'indirimbo yo mu Burundi kiravuga? Ndanezererwa nkavuga ati kweri imyaka navuye mu Burundi. Umuziki w'Uburundi naho numva mu bice n'ibindi. Hako kuri uyu mwanya aho uciye ukumva ko kubita Salamareko abari fresh. Ati rovuga ko nibisanzwe hari iravuga neza. Ziravuga nazo. None kari kirundi bacumva gute nk'abaganda canke umvirize ndagutera inkuru bro. Kuri uyu mwanya ndakugiza ukuri muri East Africa. Havuye ikirundi havuye igiswahili. Ururimi rwacu niko ruzabwa kabiri warubitse. Warubizi ko ruzo bwa kabiri Burundi. Ikirundi kizuka kabiri muri East Africa havuye igiswahili. Ati gute hava bibaza ngo ndiko ndakubera. Niyo mpamvu na urumva. Icambere na mbere umurundi iyo ariko aravuga umunyarwanda aramwumva. Umurundi yako aravuga umunyamurenga aramwumva. Umurundi yako aravuga umuhara mwumva. Umurundi yako aravuga umunyankora aramwumva abajya abanyankore muri Uganda bitwa bararo. Urumva. Abo ubwo n'ubwoko bungahe butanu. Umurundi yako aravuga hari ubundi bwoko buri mu Uganda bitabafumbira n'abakiga. Bose baba bari ko barakumva urumva n'ubwokinda. None yumva ubwokinda buri mu bihugu bitandukanye hari buri muri Kongo, hari buri mu Rwanda, hari buri muri Uganda, hari buri muri Tanzania. Urumva yuko havuye igiswahili mimi gwa karuca rubikirundi. Ego nivyo ariko ndiko ndagerageza kuraba stat yawe ku munsi wahigeje urashaka gupostinga ifoto uri kumwe na Chameleone. Ndagomba kumenya mwahuye gute na Chameleone? Hariya Kampala na cyane kuko genda umunyamuzi ndumuririmbyi abyumva. Mwijoro ntitujyama bro. Urumva rero bajya ba Chameleone nabo turahura twahuriye aho bita kuri arena muri casino. Urumva hanyuma acarambwira ndamubwira ati wana genda umuririmbyi ndamuha agapera arambwira ati fresh kabisa arambwira ati ngaha rero urabona
twaje muri business tori nimero tuzoronderana avuga ati fresh mugabo bwa mbere nampaye nimero namuronde aramvyimba ndavuga ati easy urumva mugari rero hariho show yari ahantu bita Ruwero iyo show Chameleone yariko na Geno narindi urumva rero ahantu Chameleone yari ahantu muri etage show yari hasi ndi kuri micro haro freestyle nakubise ugati asante sana Chameleone kutambulisha Swahili Nation hapa UG onja kunonyompe ku magezige wakoze soku wangura abakolima tebakolima wakijawara okitusa kati tukuba ne bakiriza ne yanziza cyanda mushimira bana rero yari hejuru ariko aranyumva ndiko performinga hanyuma umwanya ugeze kuza kuri stage acavuga ati umwana arimbye asante sana Chameleone gutambulisha Swahili Nation hapa UG ndamushaka ari no byatanguriye yarambwira ati nafite nimero yawe narakurondera uranyibuka kuri ari na more ambwira ati nta kibazo ndambwira ati mugabo ari wamvyimbye none no bigenza gutogira nsuye kubona arambwira ati we nta kibazo uzoze kuri Rio Island Rio Island iri Kampala kandi n'ubu ndafise project na Chameleone kuko mu buzima bwanje naramukunda sana ahubwo Imana niwe bikoze kugira tubonane hanyuma project bayita wakusanyo walete nibaze yuko muri iyo project hazo harimo na Karundi gatowe nikiganda n'igiswahili reka na Chameleone arazi Kirundi arakizi ndabizi arakizi je gusa nakubwiye ikirundi ndafise nimbo nyinshi z'ikirundi muga jingira manje fate Uganda kwanza nanje mbo muririmbye ari kuri top Uganda uravuye mu Buganda pa no mu Burundi uzanwe no gukora umuziki ngaha mu Burundi nikiye kintu ubona uje guhindura muri no muziki wacu ngaha mu Burundi umuziki wa ngaha wacu wo mu Burundi ico novuga aha mu Burundi benshi bakwita Afrobeat na R&B ariko turashaka dancehall hazimwe zabaorege nkazijya zabaorege nazo ziri fresh mugabo urabona ko orege kuri uyu mwanya nawe ibibazo yagiye ahuye navyo urabona ko dancehall yarayitaye urumva reje nanje shaka yuko ninamara kubitari ngeze nga no mwanya muto yikuba umwami wa dancehall I will be a king of the dancer bro ndashaka kubaza gatoya uducishizamo akaririmbo kamwe gusa k'ikirundi ariko urabizi ndakubita naho nyine duhe ndabaye reka uragashaka nta kibazo kabisa ndashaka kubita twagi leka ndaba papule ndandandanda papule abakobwa ndaba papule ndandandanda papule amajipo mu yabambike mare nda yabambule ndandandanda yabambule ndandandanda yabambule akarakwiye brother ndimbo sindayisohora ahubwo ngize amakosa kuguha agapera ugira wambura abakobwa bose mu reka tugushimire cyane ariko akabazo kanyuma ukoresha imbuga zinga niza y'imbuga ukoresha kugeza ubu muri kano kanya abiko baradukurikirana ebana cyo twihuta gusimbira kuri izo mbuga urumva ndafise YouTube channel ni Fimbo Area Instagram ni Fimbo Area TikTok ni Fimbo Area and then Boom Play ni Fimbo Area Apple Music ni Fimbo Area hanyuma akabaho ni nyinshi na zinuzi zose hariho Distro Kids nayo nyene ni Fimbo Area wenje Fimbo Area ucumbona kandi mumpe support ibishasha nzogumashirako nuwaye muririmbye kugeza ino sanga mu Burundi ubona uwoha featuring wewe canke wosaba featuring urabizi ibintu ni top bro ni top nturamubona barahari beshi kandi urazi yuko ushushe ni ugenda nawe nkumwe gusa ramuzi nawe ramuzi ni Big Fizzo Big Farious kuba kintu ne witaho gukorana na Big Fizzo kuko arashoboye buri mudiho n'umudiho wanje yarushoboye twokoroka kugira duheraheze neza nakabazo ko mu Kirundi ariko ndakeneye ukanyishura
hari abantu bariko baradukurikirana bifuza kumenya ko uri umurundi yo tuvukana turi abana batatu muri abo bana batatu mukuru aradusumba niyo agiye kwinjira dusigara hanze wibaza ko yoba ari iki nokuri ico naco notora braza nibihe birebire muga gusa umugani wono uca ya muri commentaire aho kantu muce mukanshirira muce munyishura muce munyishura ngaho hepfo reka tugushimire cyane okay merci turibaza nitwasubira gutumako nuzoba nk'abandi uzotwitaba uzobanguka kweri kabisa turabakunda cyane najewe reka dushimire ko bariko dukurikirana bari Arabia reka dushimire abako dukurikirana bari mu Buganda dushimire abako dukurikirana bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse na hakujya y'amazi hakujya y'umubumbe Canada thank you naho butaha ciao ciao